amategeko y'igihugu ababivuze byose nabonye amategeko yuzuye mugabo ninde ayashyira mu ngiro uyo yashize mu ngiro yaramaze kuba gutabwa buntu nibore amategeko y'igihugu nibwo butegetsi bw'igihugu mu bisanzwe hanyuma umuntu w'igihugu rero kumusomera none gantuzeho we bakujeje amabanga ukaduka ngo zana amazi y'ikaramu iyumvire urahembwa ahubwo karagateka warose kubona uje imbere y'abandi aho gateka ukakitesha aho gakoreye ugaca uvuga ngo bazumpe. Igiturire na kabi kabishe ku gihugu kuko kigereranwa n'ibore mbere ngo aho igiturire ciraye iterambere ntirihatumbera kugira ngo Uburundi buze bushike kwihangiro ry'imbona kazoza igihugu cifashe muri 2040 igihugu giteye imbere muri 2060 kizigenza wihanga ry'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye afise umwitwarariko udasanzwe wo kubona igiturire kiranduranwe n'imizi mu gihugu cacu. Iki kibazo kijanye n'intwari ibereye arico kibazo mfise ku mutima uko bukeye uko bwije ikintu cyose ndaciga imvo n'imvano. Ijambo ryitwa leta niryo jambo rya mbere ryishe umuco w'uko umurongozi aba umuvyeyi. Haratunganijwe rero umwiherero w'imisi 2 ku magenekerezo ya 2021 na 2022 Ruhuma 2025 mu kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri kubegwa n'ico kibazo bose kugira hashigweho umugambi w'igihugu wo kugwanya igiturire na kare muri ugo rugamba birakenewe cyane ko haba urunani rw'intamenwa. Societe civile yavuga ngo leta nigira ibi benga societe civile ntirimwo muri leta. Niki kibazo muhejeje kubaza muti mbega kubona aho twahereye tuva ngo turwanye igiturire ko kidahera ni kubera iki? Yabivuze neza atahari intwari ibereye igiturire gica gihunga ahari igiturire intwari ibereye cihunga. Sawa ivyo twese turavyemezanya. No kuvuga rero nitwemere tuvyandike neza. No kuvuga kuva igihe dutanguye kugwanya igiturire twavuze tuti intwaro ibereye ize hari ryari intwaro itabereye yari maze igihe kinganiki no vuga igiturire cyari kimaze igihe kinganiki ciziziye Uburundi ni murabe igihe intwaro ibereye ije rero ije kugwana n'igiturire naco carashinze imizi. Jewe ndazi yuko ngaha mu Burundi hariho abantu bafise amahera akwiye mugari bo bambere bagoma barondera kurya ibiturire none ko badaheza. Ko zina murundi wese yifuza kubona igihugu ciwe giteye imbere none icyo asabwa gukora kugira ngo aje mu runani rwo kugwanya igiturire ni giki? Twese abarundi dutegerezwa kuvyumva kumwe ntihagire uvuga ngo hajya ndahakirira ngo cyane mugenza njye arahakirira hagiye hazonkiza. Tumenye neza yuko kurya igiturire no kunyonyeza itunga ry'igihugu arakaranda kandi gasenyura itunga ry'igihugu. Twese rero dutegerezwa kugira urunani kugira ngo tugwanye ako karanda. Ikindi kintu twokora kugira ngo dushobore kugwana urwo rugamba no kumva ko dukunda igihugu. Tugiye kuraba rero n'ingene dukomeza bwa buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo ivyo dukora vyose bije ahabona. Ko dukoresheje burya buhinga ngurukana bumenyi niyo ukeneye kumenya ikintu uca wugurura ugaca ukibona ufise ibibazo ukabaza. Turazi yuko cyane abaryo ibiturire cyane abanyono itunga ry'igihugu batabikunda mugatozo bibakundisha ku nguvu. Mpamagariye abarundi bose ndababwira yuko hari hingwara y'igiturire no kunyonyeza itunga ry'igihugu. Twese tuve hasi tugwanye uwo mwasi ntazotunesha turi kumwe twese birashoboka. Ntihagire rero usubira kwigira sindabibazwa yabo bo muri societe civile abo buri mu nzego abe
uwo ari we wese, kuko hariho abantu batamenya icyo bajejwe, n'umurimyi ariko ararima azatubwire, twese tuje kuri urwo rugamba turwane gushikaho uyu mwaka w'2025 uzohera igihugu cy'u Burundi kitakirangwamo igiturire no kunyonyeza itunga ry'igihugu.